nubwo azozaniki azomwonera kuri YouTube none sindi ngo mukinisha sinema umwana azogenda kurondera se nkuko yabimbwiye n'ubundi nta gisigaje nta nawe ubona umwana rero uri kumukinisha film nawe azopfa bo gutangura presentation kandi ataraheza pax hewe kandi yo kamera yindi wanje yarakane gusetting ufilenti yawe ni yaguze na Akes araduza ijwi je ikintu cantangaje pax nukuntu Akes basatatse intunzenye inabukwe yaduga ijwi nawe arayifise reka guca usariye basi yabaye surprise arajugumira ku munwa arajugumira ku maboko arabura icavuga mama wanati mimi sitakonge chochote ikintu ushaka gusa Sauda umuhori ku mwana wanje ugire kumutera inda umwana anwa mundwi imwe n'amatari mundwi zibiri anwa ibintu by'ibihumbi 75 uranyumva wewe nta ni 10 wamaye ibihumbi 10 gusa ndamusumira umunsi umwe ndamutekera agiye kwa muganga uri n'ubwenge wewe negasema mama Sauda gusa uzomushira umwana kuko yavuze ati wowe yaranakubwiye umwana umumuhe uranga anamubona uranga aranakubwiye ati umwana umujane mu muryango bamubone uranga raba na micro ko yakije manje utangura ikiganiro none iva ro cyose uranga umvira ndakubwira ikintu kimujana amfisi ngo mamuteje abamenyesha makuru none so ntaho ravuga ngo no mustaje nta mumenyesha makuru namuteje we n'uje usanga muhira jewe ntabwo namumwimye umwana jewe umunsi wa mbere mbyara yaje kwa muganga kwaza igende mu gise namwandike message kwera unagiye kwa muganga Iva wewe ntabwo nigeze ndagutelefona ndakubwira ntabaronke amafaranga 10,000 ndagwaye ndagutelefona inshuro zinga kenshi nukuri ukacumbwira ngo sindahembwa ngo Akes ntarampemba n'ubu yaramperanye urumva ico ni campora kubera ngo mwabivuze kuri televiziyo yiwanje ko atabahembye ngo nanje akampora impamvu navuze yuko ngo atigeze agurira n'ikintu hama bigira byo kumva ngo Iva niwe yajanye Sauda gukorora inda ibaze no wanja cewe none iyo ndako wayikoroye iri urya mwana we yavuye rindira sha Iva ndakubwire yagize umwana yaranyandike message namwandike message kwa je twavugana kuva ndamufata mu gitanda live ariko arasambana urumva nabwo nashinda mu block twaswe kuvugana ariko ndi kwa muganga je nagiye kwa muganga atabisefisi antuka nari enceinte urabona nasheshe amazi umwana ashasigara ahantu hagaragara ahabwo re ihumi cyo bisabwa ko kugirira cesarienne cyangwa hasigaye amazi make baca ubyara aho nyene kubera umwana ntapfe kubera abuze ahantu agira mu mazi acapa rero cyangenda kwa muganga reka dukora ikiganiro Pax gira ningoga erega nangaho nuko nyene uri kora kamera Pax ikiganiro cyatanguye rero ngiye kwa muganga cyandagira ne bamaje kumbwirwa cyangwa ecography ubwo nyene amahera nari mfise yo kwa muganga cyandikira umufana itwa Ornella ngwe Ornella ndi muri kwa muganga bantumye ecography y'ubu nyene nayo mahera mfise kandi wabuze intervention urumva ecography n'amahera kuri clinique taraje nari mfise umudokiteri yankurikira muri privé yitwa Kayonde arazwi umudokiteri munini ngaha akomeye rero nagiye kwa Kayonde niyo yankurikirana nagenda kuri clinique none nagira vaccine n'ibindi bintu bankurikirana hamwe no kuri shanika none nagwarira mu bitaro kubera kujya kunagumangwa nkaraba nkagirana rero maze kujajya rero muri maternité nja kugira cyabanyuma ecography ubwo nyene kugira barabe umwana ko amazi yewe yaheze mu nda cenja muri blog wacanda mu telefone ndayimubwira cyangwa ngoma ndabukuntu no kurungikira amahera
Ornella muri uwo mwanya ntiyabaye yahakiyaruka yandugikiye bukeye cyadara umuntu no yakopesha amaso yarani twari turi kumwe jene nagiye kwa muganga kwivuza bisanzwe kweri itariki bari banyandikiye hari hasigaye nk'imisi 4-5 kugira ngo nibaruke rero mama yarari muhira cyanda telefona mama ndatabaza na X-ray nawe nawe telefone ndabatabaza ariko nta numwe yanyishuye mushambira mwese ngo namahera mu fisi lega kwa Yuda ukora kwa Yuda urumva candagenda kwa muganga candaronka umuntu anterera amahera candagenda rero muri ecographe ubwo nyene ya direct ngiyeyo acambwira nti ngo ndakugirire bagutera ibise ko rege nasabye yuko ntogira sezere ko nari mfise ubwo nari nzi ko ngomba mfi kubera muri ujya mwanya kujya kuntu byamba kubambira umuntu ari kuguca inyuma atuma upfa uraba ubw'umwuga wo guca inyuma kandi aje no kuranga ngo hejeje kubyara ucupfa nari mfise n'ubwo nari nzi ko rero ujya mwana ntonamushikana ndamubwira ati nyandikira serumu yo kunyongerereza ibise acambira genda rero bagushiremo iserumu ya mbere irahera ya kabiri irahera abaganga baraza nta kimwe wumva nta nakantu nakamwe numva ndacakomeye mu mutima ndasenga amasengesho yose arahera ndaguma njugumira mvuga aha basi rero sigaje amasaha yo gupfa abaganga barambwira ati rero kuko isigaranye n'amazi make genda ejo mu gatondo tugaruka kandi tugushire muri serumu aho muhira rero ko rege serumu yigushizemo waguharurira amasaha utavye sana n'amasaha 4-3 ige serumu irababaza ivi umuntu wese urakwiye kubaha umuvyeyi wawe ige serumu irababaza yibise cyane gose bizomenga biguma gusaza mu mutwe mu gatondo ndazindukayo kandi barashira mu serumu biranga shira mu serumu nari serumu 3 ni batari zibise 0 bacanyandikira block hari samedi ndatinya ko ninjira muri block kubera wa mu docteur nkurikirana Kayonde ntabwo akora weekend cyanda bangira baganga ndabwira ati please ni mu telefonere basi Kayonde aze arabe bara telefona Kayonde umuntu wawe warungitse ngaha ameze ukunuku Kayonde bacanyandikira umuti bambwira ati genda urondere hanze uko umuntu yagwerekeje urondere hanze cyenda muha ordonnance mama ndigira ya mashance wa ntuzenya Ornella yari wa mufana Ornella mugenzi wanje yamahera yamaze kundungikira $100 cyambugira ya mahirwe cyandagirane cyandagenda kugura uwo muti wo hanze acarambwira rero joro sinigeze njyama telefone yanje ndamudeblokorora ndamwandikira message ngira iva hari yagushikina ndamubwira jewe Sauda ninapfa udashike ku maziko yanje ukabona uyu mwana mpfuye umwana gasigara ntumumenye wanteye ibibazo untera inda uranyiruka umunyorera ubuzima ntakintu kimwe wigeze ufasha ubu ndi kwa muganga nta kimwuzi ntuzi na vaccine ntuzi n'igihumbi ntuzi n'igitumbura ndamwandikira babaye vraiment message zose ndambwira n'ubu nyene mpfuye ntuzoshike no kukiriyaho nafu kandi nujya mwana mama naramutinya kwimubwira ariko naramubwira umukobwa yari yamperekeje yitwa Leila w'umubayi ndambwira Leila jeri napfa uno mwana uje mubwire mama nazo mwerekese kuko je ninabanze mfuye mpfuye kwera sewe nazwanyishe ndamwandikira message mu gatondo nemwandike nka saa 8 z'ijoro saa 9 mu gatondo candavyuka ndoga candagenda muri maternité kugira banshiremo ka kanini bambwira bakashizemo amasaha 7 bambwira amasaha 7 aheze utaravyara cha winjira muri block candabwira basi muri amasaha 7 uje mumuhamagara Kayonde abari baza akarenga uje mumuhamagara Kayonde ari baza kugirana angira kurashangira na chance cyasanga umuntu abaganga bari muri ntuzenya bajo uwo munsi hari dimanche bose nabafana baradukurikirana muri waka Sauda mbangira gato ndabaramukije muri ko muradukurikirana ni MC Ivan umutima w'Uburundi ni sabbaothmedia yatembereye umwigeme muzi cyane Sauda Sherton ariko mubare ndamwitse CEO w'ikinyamakuru Life 257 ikiriko kirabikora neza kandi cyane gose wero dushikira wamaze gusona kuri subscribe kuri sabbaothmedia kuri Life 257 asante sana reka tugushimire cyane ni utuma tugira ingufu zo gukora abyinshi tutibaza yuko natwe dukora ibyo dukora byose tubikora ku bwanyu
rwanyu kandi maratwemereye ko mutazoduhemukira natwe ntituzobahemukira. Behind camera ndi kumwe na Pax mushobora kumurondera mu kugira ngo ashobore kubafasha amafoto meza cyane muri Ineza studio. Uyu mwanya rero icyatumye ndondera Sauda icambere na mbere nari ndamukumbuye. Ikigira kabiri ndagukubita. Ikigira kabiri hari intambara, sinzi ko noyita intambara canke intambara y'amajambo imaze igihe iri kiraba kuri YouTube iterwa n'umuririmbyi Akes akongera akaba ari imbere y'ikinyamakuru wa Yaraye TV. Muramuzi kandi cyane ubucuti bwa Akes hamwe na Sauda murabuzi, intambara zabo murazizi, ariko no munsi haje kwibonekeshamo erema tutari dusanzwe tumenyere. Iyo erema rero ni mama Sauda hamwe n'abasaza bo bavuze ati uno munsi turahagurutse tugiye aho Akes aba kugira ngo tumwihanize gucafuza canke kuvuga izina Sauda mu bitagira ikimazi, mu gihe yamutaye mu kaga amushira mwibarabara, ariko Imana irakinga. Induru ni yerere, ariko sabbaothmedia twahashitse hose kugira ngo dushobore kubaha amakuru menshi yizewe, ariko ndinga kugira ngo Sauda aduhe ukuri kwibiri ko biraba icabiteye nico bifuza. Sauda ndakuramutse rese naye bwakuramutse. Ni sawa tangiye mu rusaku kandi hacha batangura no kudukamera. Ni fresh tu. Sawa umeze neza. Sauda muri kano kanya mama nabasaza babicanye na Akes kandi bamwisangiye muhira. Kubera iki? Jewe kubwanje nabyonze. Icambere jewe novuga ubya musaza wanje Abu niyo twamana kubera bose baraja kwishura. Ige nari mfisinda twamana turi babiri. Abu wewe yigaho muri Don Bosco kandi yarageze mu shure yo kurangiza amashure, rero rya nyuma yarafise umwanya munini wo kwicara muhira ataja gutonda kwishura. Rero yari umuntu ico chambre yiwacu na chambre yiwabo bimeze uko ikigabuye hagati ni toilette iri hagati yacu. Rero narakunda kurira akacaza akasanga mu cyumba akacambwira Sauda nibiki nkaca ndambwira ntanakimwe bikamubabaza akagira inzigo akabura ico yokora nico girane. Je mama je naca nihanagura sashaka muhira babimenye, ariko Abu yarabimenya kuko umwanya munini yabari muhira je nirigwana n'umukozi. Rero Abu kwera yabare muhira kenshi yarakunda kubigira, niyo mpamvu ntajya Akes avuga ngo yabwiye ngo Abu yabwiye ngo Akes ngazamukubita. Ariko nubwo biruko abakunzi ba sabbaothmedia barazi ikiganiro tuhejeje kubashira ko mukanya ukuntu cari kimeze. None mwakameye rega je ntabyo twakameye. Hari mama yashavuye aravuga amajambo menshi, ariko kuri wewe ndazi ntibapfuye kugenda uko nyene utavyumvise babivuga ko bazobikora cyaravugira gute. Jewe kubwanje simbeshe Iva. Jewe basaza banje nabantu byababaza bakambwira ati haguruka uri nagateka apara kuguma gucafuza, nkabwira ati ni mu byihoze kuba narabigiye kandi bigaragara ko kimukunda Akes. Je Sauda nakarutse Imana. Iva je sinzi mbona gute kwanza je ndakubona nk'umuntu ushaka kuncoza amasa. Je ushaka kuncoza amasa ndabunda dusangiye kwiga ndazi. None kumva wababuza ngo bireke kandi agateka kakako corona. Kubabuza je ndo umuntu wa mbere ni nta kundi nkunda kuba ndababujije si kuba ngo ndababujije ngo kugira ngo bagire ngo bazane ibintu by'urwamo, ni kubera iki yari umutego baneze, niyo mpamvu nababuza. Urumva je Akes igihe cyose nitwavugana namutelefone Iva ndamubwirana Akes ndamutelefonisha ku yindi nimero ya telefone yiwanje ndambwira Ake kubera ko ushobora gutuma abantu yafashe igihe cyane kwanza urakoze yayugure turi kumwe ijya wa musi bariko murapinga ndavyibuka kaje twako turashitana amafaranga murashitana amafaranga ayacafata igihe cyane yiwanje acayihindura izira ayihamagara nimba ari Sunshine nimba ari Sunshine Media acafata abadanseri babarido ababwira ati ngo nimuze hano ndabigisha ukuntu mukora akazi ngo muronka amadolari. Abigisha ibivuwa off yo gutuka jewe. Ariko ikiganiro ca mbere kimya ica kabiri kimya mayere kiramva araza muhira
Sauda Akes cyo kinyamakuru ntukirondere Akes nibo bakoresha voix off ari mayeru yo abakoresha voix off kandi bajya abantu ushaka ndabakubwire n'abadansere wa Waridu ndamutelefona Waridu ndabimubaza Waridu arambwira ni byukuri n'abadansere biwanje gusa narabibabujije kuko bajya Akes ababwira ibyo batazi ndihoza Mayera chambira nikindi kindu nacho koresha umwanya afitanye kontra na Akes yo kugucafuza arinde Mayero nje sabimbye byose Mayeri nijwe ndarifise na muri mufasha urarifise ngaho rero Mayera ariko arabimbwira koresha umwanya afitanye kontra na Akes yo kugucafuza no kugutuka rero ngo jaye koresha umwana musavye ikiganiro yambujije ambye ati jenja kukuvuga ikiganiro ya Akes ampaye uruhusha ndavuga okay ndavuga koresha umwana ntacyo dupfa ntacyo dusana kuba ubucuti kuko ngakwesi twese kuri inosi turi inshuti kuko jewe ntacyo nkunda gushwana n'umuntu kuko simbanzi ejo tuzohurira he canke tuzogirana rero amaze kubimbwira ndumva mbabaye kweri koresha umwana kuri kiganiro ca mbere kimya ca kabiri kimya ndumva ndengewe ndavuga ati agateka kazina muno kariho uwo munsi mbere no basezanye baravuga ati kaduhaguruke ndabankira ariko uwo munsi ari umunsi yashizemo ijambo mama wanje mu kanwa nari njyamye yavuze gute akoresha umwanya acavuga gute uvuga mama wanje amwe na Akes yarageze yahavuga ngo mama wanje ngo nirofa ibaze shake saka na mama wawe biri mu bintu byamubabaje cyane avuga ngo mama wawe yarabivuze mu kiganiro cya Sanshashani nimba ari Sanshashani nimba ari ibiki ngo n'ujya mama we ni kirofa ndavuga Akes yarengeje avuze mama wanje cyane ndumva umenga bararenze nabyutse ngenda kuri besere uzi umuntu yambujije kujayo namaze gushikayo simbizi aravuga nti mumufungishanije muza muko muratukishana muko muratukisha umuga wacu Sauda byihoze kaje ndabijemo simbizi ndamubwira none arengewe kugira je mvuge ngo ndendagiye koresha umwe yaranyandagaje mfisinda nguri maraya urumva haragiye yaravuze ngo nanje yarampaye nanitako ryanjaze narakimubajije imbere y'abashingana nuba aravuga yuko wamuhaye urumva narakimubajije avuga ati ngo yaha ngo je ngo yo ni indirimbo ya Kiriku ngo nuko nabivuze koresha umwanya aravuga amajambo ariko mu kiganiro nakoranye nakoresha umwanya mu minsi iheze we yacoye kuvuga ati ibyo Sauda yivugisha yuko yagiye muri besere ngo je nkamusaba ikigongwe ati nta kigongwe je nzopfa ndamusavye kandi sinzoreka kuvuga izina Sauda kuko nije namwubatse uranyubaka ngo nije kandi nshatse no kunamusambura na je no namusambura erega n'ubundi ariko arabigerageza gusambura ariko ikindi naco avuga ati je nzokwama ndumustare wo hejuru gusumba Sauda ati kandi n'ubuzima ntitubunganye byose ntangorane aho gashari kava he Sauda sinzi je numbajije ati ngo mupfiki nta nakimwe nzi okay simbiza arabigiyemo simbiza cambwira nti ntubishikane hiyo kaje ndaza kugirane ndaza kuvugana nawe cyane telefona ko Akes je nyene ndambwira Akes kubera iki urungika abantu kuntuka kubera iki urungika abantu wigisha abantu ukuntuka wowe nimba ushaka kuntuka jya kuri kamera wewe umvuge apana gutuma abantu Akes wowe no wari kubona ikiganiro canje ukagihayagiza makungu yose yakikibona kuko kikibonye ajya makungu yose nkaronka najya ama views atuma je ndonka najya amata y'umwana wawe Akes urazi wewe umwana ukuntu ameze urazi amata y'umwana ndayakurahe uzi pampers y'umwana ndayikurahe umwana jewe ndiko ndapambana n'ubuzima areregwa n'umukozi ujya mukozi amahera ndamuhemba uzi ndayakurahe ujya mwana ubuyi ubuyi bwa France Lay ku protege umwana aronke ama vitamine yose kugira atigeze yonka nahava gwara kwaje urazi France Lay ndayigura amafaranga 16,000 ubuyi akabunwa 5 jours kuko agakarto ka France Lay kangana urumva akabunwa muri 5 jours abunwa mu gatondo no mu ijoro nkabugura 17,000 uzi ndayakura naka kazi nyene mpambana niteze ku kwezi ko ndonka n'amahera 50,000 ya 50 nkayagabanganya hose
wewe Kesi ni wari kubona ibiganiro byanje ukabihayagiza waranyoneneye ubuzima ushira hasi urumva amahera yanje urajya no nagusavye n'umutahe nje mu ibarabara nkore ndandaze ni tomate uranyina Ivan nta nimba yaranyishuye ndafunze ndi mu kwezi kwa Ramazani nigeze asubizamwe n'ijambo niri narimwe icyo cyavuga basi ngo none ngo ko nagusavye umwana ngo ukamunyima cyane mubugira uramaze kuza kumutora muhire ndamukwima oya uramaze kusaba sawu imu mwana ndamukwima hari mushikawe canke wiwanya amaze kumbwira Sauda imu mwana ndamukwima ngo oya ngo basaza bavuze yuko bazonkubita ndambwe okay waraje muhira igihe nabyara waraje muhira baragukubise oya ngo ariko barigeze kurivuga barivuze inyuma cyagihe cy'abanasi kandi ntibaribwiye wewe babivuze bariko babishurana na X-ray baribwiye wewe kuri twazi ibintu bitabaho uramaze kunsaba uwo mwana ndamukwima arabura ico yishura cyandamubwira nye napuzo genda unyitera uvuge ko nakwimye umwana uzogenda unyitwarire urumva ucuzana ibyemeza hari umunsi umwe yigeze kunsaba umwana cyandamubwira nti umwana ntawe ndaguha genda umugurire impuzu kuko umwana wanje yambaye blend you have iguturukirako kubera iki uwo mukobwa wa Ornella yafashe atelefona umukobwa basohokana na Akes amubwira rano ibyo bintu uko akorera umukobwa mugenzi abizo kugarukako Akes acagenda ataza gutukaje ntazi naho byatanguriye ntazi naho biri cyandambwira uwo musi ndababana ndambwira Akes ngonga uri kurantukaje umoriki please ke ukurantuka ntuza amata y'umwana waje gute uwo musi none musi wa mbere kuva mbaho nishu ya Akes ndasohora n'ijwi ryanje mbabaye kuko naramutinya kandi niyo mpamvu yamenyera naramutinya cyavuze cyose yes cyavuze cyose nkajugumira urumva na uwo musi namubwiye nti Akes waje kwa muganga guterura umwana utazi n'ikigoma aho cyaje kiva utazi n'ilenje y'umwana cyangwa ishesheti y'umwana uza mari kwa muganga uraterura umwana utazi n'amahera ya vaccine cyangwa ya ecography atana kimwuzi hamunga rukurantuka unuka ibindi bintu ntazi ico yanyishu yambwiye ati ngo uwo mwana umenga umwambika blend uzontege ndamuteruye yambaye blend ngo itazohava imenekerako nanje acanyandikira ngo shaka uzoma umwana ngo ndamjane muhira canamubwira okay uzoze umuguriye impuzu umugurire ikigoma nilenje kuko umwana wanje yambaye blend iyo blend have kumenekerako acanyishurani ngo nuko nyimbwiye ndambwira none yake nca ndamusubiriza message yagize ndagira screenshot ndamusubiriza none uko wambwiye ngo ivyo bivuze ngo kubera ishavu ndambwira ishavu okay Sauda tukiri ngaho nyene hari utuntu twinshi tugena turavugwa yuko se ama screenshot ya Akes don yamabanga menshi wamubikiye amafaranga menshi apana iki message kuva ya mbere fisinda ishika ya nyuma fise telefone zibiri ariko iyi telefone neme inanara yemereye Izayi ariko nemeye ko Izayi ndamugurira yindi telefone shasha kubera kwemera ikintu ukiyaidi mtu kitu lazima kifikishe naramwemereye Izayi ndambwira ati Izayi baguma bandungikire telefone aya na amaso y'imbwa yo bagoma mfate nta maso y'imbwa vaga ndambwira rero Izayi njenje nzoca kugabiriye ariko rero Izayi yamaze kuronka telefone ace ndamugurira indi telefone kugira iyi telefone ndegumana ya okay bivuze ko rero yuko ama message yose yama agufite amafaranga ngaho no mwanya Akes don Ivana urayagireka kumbaze urayazi kuko nawe warakora muri waka nyumba ndakubwira je narakora muri waka kandi jewe nimba ndiko ndahogwa ibi byose ndiko ndatuka nikwera mwebwe twebwe he nikwera mwebwe twebwe twagize iki urumva twebwe igihe kwera mwavuze ko atabahembye none sivyo biriko birango je none yaraduhembye none kubera iki aza kubisha kuri wewe hako none ibaze cyo kabishira ko je twebwe araduti ahubwo mwebwe mufitani ibindi bintu by'iwanyu mupfa twebwe tutazi ivyo nyene mupfa twebwe tutazi nivyo dushaka nimba ari umwana dupfa nawe umwana azomurabira kuri YouTube uyu munsi mama wawe nabasaza bari wiwe bagiye kumwihaniza ntabwo ufise yuko bashobora gutana mu mitwe ugasanga n'amaraso arasesetse jewe Ivan ndabigugiye
je navyonzi jewe none kuva mu gatondo n'amakuru uramenya yuko bene wanyu na mama bagiye gutera Akes iva ndagwaye siko ndagwaye jo niriwe meze nabi we wabonye basohoka gusa bagenda ukuntu no mama hari apele yakiriye ivuye muri famille arabona yuko ibintu birenze Akes nta munsi numwe yigeze ashika muhira kwiyeskiza gusaba imbabazi barabe nabimusabye ashike muhira kugira abavyeyi bavyumvikane nta munsi numwe yigeze abivuga siko ariko umuntu wese aramuhi ikamba ndende harigeze shaiva aho mama wenyene umunsi nabuze amahera y'amata ikopo ry'amata risigaye rigaragara ndabura amata mama wenyene cyara telefone Akes ambwira burya Akes burya uyu maramara samaraso yiwawe mama wiwe akabura nurazi ko atonsa umwana abure amata abura ari mabukwe wiwe Akes aca mwishura gute abura amata y'umwana Jese narinzi ko na mama yamusanze inbox kubimubwira Akes naje mbona message amafaranga 30 yari ko pigira kabira nguriye inde Akes y'amata ya mbere y'ingure ndi kwa muganga ya kabiri y'ingure mama arinze kuvuga je noko namusaba amata nenda kandukira je namvuze nti Akes nimba ashaka kuvuga yaravuga ngo jewe ngo yarese kungura amata y'umwana ngo kwera je ndiko ndavuga niyerekane message zerekana na 5 basi yeko yanguriye n'amata y'umwana umugore mushasha wa Akes Don bitwa Kevin ngo muhuriye mwibarabara uzoce wiruka nawe mufitaniye ibibazo nyabaki reka kumbwira ayo makuru ko ndavyumva ko nyene mu mishwa y'imyanarikira je nta wenzi Sauda rungitse abamenyesha makuru baje kumaramaza umugabo wande du yadoce yiruka agomba ngira nkuko yakubise na Deje kweriki yarakubise na Deje kuberiki badashobora kugaragaza bakajesha kuri kamera bakancafuza ngo Sauda ngo niyo yatumye ngo je ngo nake akavuga Akes kabivuga ngo Sauda niyo yatumye ngo jewe nanuzenya ngo na Deje ngo dutandukanya ngo mama ye kwerika tavuze ukuntu na Deje agiye gusaba ratio Akes ujya mugora akubita na Deje Kevin niwe acyakubita na Deje yakubise na avayi jisho ringana uku isura yose ni magara yanje urumva aje kuvuga akanyegeza yuko uyu nuzenya iyo nkuru nayo mfise koresha umwanya ko ari umuvugizi wo kuvugira nana kwereka atashobora kuvuga ukuntu ujye Kevin yakubise nana akavaho isura ingana uku bakagwana bakamera nabi ntibaruzi nukuri Kevin yagwanye na Deje umugore wa mbere wa Akes na Deje yaragiye gusaba na Deje ahubwo ngo je nagiye nkamufata Akes na Deje agiye kongera amufata Akes n'umukobwa amubwira je ndabuze amahera y'amata y'umwana uri mu bakobwa bena uri kurajya umwana aho nyene Kevin acasimbira gukubita ntuzeye urumva Akes yararyamanye na Kevin bataratwarana je ntavyo nzi je jiwabo icere kwa nikibona akubitana natahisura marimisi mganuko kandi amukubitira mu maso ya Akes yicaye ku ntebe nkuko arabareka baragwana Pax ure jamani mesha yani yacyara agasobanura acha kuri kamera avuga ngo Sauda ngo niyo yatumye ngo je ngo na Deje ngo tugirane ngo gusa ngo twaratandukanye ngo ariko ngo ujya ngo na Deje ngo ashaka ko dusubirana ngo mama yere ngo ashaka ko dusubirana suko yavuze ariko ntavugo n'ukuntu nanagiye kumusaba ratio avayo isura yose ivyimvye ariko ntabwo bawumva kuri wanted umugore wa Akes naguhaye yamaye wanted imani muhezagira yego kandi muhuriye mwibarabara ngo uzoce wiruka nta ngorane niya nkubita naco rujya ntiyo gushobora uko biri kose okay Sauda turiko turangiza n'ikiganiro genda gushoboye kureka ushoboye kubandanya amafungo yawe neza nubwo umenga uyu munsi numeze neza uratwihanganira cyane ko byari bikwiriye kuri wewe wifuza iki Akes umusabi iki cyangwa koresha umwanya umusabi ko umenga nibo bantu bakubangamiye cyane koresha umwanya ari muri mission ariko mission arimo urayitahura iyo mission ari ndayitahura kandi ntacyo yazofashitseko icyo gituma wahisemo kumwihoza igihe narindi mu nzu nafite fo na ruguru hari n'umwe yigeze ajya kuri televiziyo kuntabariza wena gutelefona inshuro zinga umfashe n'igihombi none nari ndagifise kumara medi 9 kwa yudo dahembwa byari byoroshe urumva ariko no musi bambonye ndabyutse baciye batangura kuvuga ishari zobica kandi
niyo mpamvu ngira nsigaye ndarota nabi ibintu biza ko mwijoro ngira kandi vraiment iva ndakubwira page urazigiye page yanje ya Facebook ya Sauda share Akes yarayintwaye antwara TV antwara page giye twadukuba dusanga ikintu cy'akamaro nk'iduka ariko yarayitwaye urumva haje rero koresha umwanya ari muri deal ariko arondera imvo n'imvo ngiyi message yabwiye Jesse aje kuri kamera mugira Jesse ngo muponde Sauda ngo kugira tuvuge ukuntu Jesse acasanga inbox kunyandikira Sauda akoresha umwanya yampamagaye arambwira ukuntu urumva agacishamo Briera mubwira ngo jana asavye ikiganiro atakiganiro igeze ambwira kugira ngo Briera amvuge nabi ariko Briera akacambwira Sauda urazi ko turi muri industry turi muri entertainment ngo je sorry vraiment navuze ibyo ntagizene ntazi Briera Jesse wenyine araza kandi kunyandikira sorry nagiye mu bintu ntazi kumbe kore baje kumenya bose ko koresha umwanya ari muri target ari muri mission bari muri mission y'ukuntu bomvuga nabi je umutima wanke ko no kwihangana ngenda kumufungisha hama baca agenda kugirane barondera imvo zo kugirane zo kunta hasi ariko iyo mission barimwo Imana irahari Akes donero musabike muri kano kanya nta kintu noshora kumusaba nta no kumusaba reke kuvuga nabi kugira gute ubu namaze kuvuga azovuga mvuge kandi je nsinzovugisha umuntu nzovuga ngaragaza na my preve ntaco no musaba kuko naco dusangiye n'umwana nawe dusangiye sawa ndagushimire cyane sawa ibaze uri umuntu akomeye akaca afata umwana akaca agenda kwagiriza ngo umwana ngo ni wasame ikintu gusa je nari nkeneye yuko utanga ukuri kubiri ko biraba kumbure harabamaze gupostinga harabandi bari live bari kubarerekana ati banditse amatitire ngo mama Sauda ngo nabasazawe ndenda kubaza ikintu kimwe bateye Akes inge kuwa ni dada kuwo ngeshikaje ariko ari mushika inge muroka wewe wabajwe na mushahara wameza ngahe ameza ngahe cyamperanye umushahara w'amezi 18 na kamera hamwe na kamera na spotlight n'amahera ya ration namuha ya amerewe fo urakoze cyane jewe ni kangahe naza ninge muri waka kugira murawe nk'ibyo muri kenshi uzikuye mu buterene oya Jesse najya muri waka hajya abandi abakozi wallahi abakozi bakirigwa inzara nkamutabariza je navuze ati Akes umuntu yoza kunamvuga ahubwo yari ko ari umuntu wa mbere ashimira nkamutabariza nkagenda nkakuramwo n'indya hamwibira nk'ibindya kugira araronse mega zo gupostinga ikiganiro je n'umuntu amaye na 5 nafata 2005 nkamurungikira go kugira wakala TV gumitera imbere ngo nanje 2005 ngo ngire ngo nguri gitumbura fungura ni shashe zingahe ko nabi byabona birahari n'aba message ndahari nakurungikira 3 by'umuceri n'ibiharage rabo ko byo kumaza n'imisi biri kuri wagirane niba bigena na deja ari haje nyene ariko ari utujambo twinshi turiko turavugwa sawa yuko bimwe mu byo bigutera inzigo ari uko Akes don ngo wewe waruzi yuko Akes ari we azorongora iva aho nari nageze nubwo yari kumbwira Sauda ngo gute sinshobora kubana nawe kuko nari mbona ikinogo nari ngiyemo gute wewe ujya musi yazana ujya mudemo umukini w'amasinema so waruri so wamuzanye nyene ndemo wani so wamuzanye kandi sawa waranyagiriza utufuti ano gukubita iva se mwaje muzana nawe nzivure mu mudemo je nawe ujya bibisusu afisi ibisi babandikira na film afisi ibisi benshi cyane je sho kumuvuga kuzina kubera n'umutakariza ariko ni mu mwaje muzana none niwe yatumye Kevin akubita nuze na Deje so yatumye na abo yazana wowe bari benshi ntibaze rero urumva yari benshi Sauda reka tumere nk'abakrotira gato nyagira uko biri kose ibi bintu nshobore kubisangiza abankurikirana kuko ndazi barakeneye ubusutwa bankuramo nawe tudende bafite ubusutwa bwinshi cyane sawa courage ukore vraiment ikintu kandi rero n'ikintu ntagire ibyo wanje vi prive uvuga ko wenda dusutwa sivyo erega nawe dufana abo bafana ngo dakurikiranwa cyane mugume mumezegira mugume munkurikira nabibanige hari akantu natangura gutura ry'amahera ya YouTube bizoba biryoshe cyane amasogonda 10 rero ugira icyo by'abakunzi bawe ndocha ndayatanga ishikanwa mu bana bifuvyi naravye muri account yawe ya YouTube ikirere na yaravye amafaranga ariyo narubona ari menshi si menshi oyo nari menshi si menshi ndabwiye
guys dede kiganiro seda dede umunsi nzohabwa uburenganzira bwo kuyatora urumva nzohava mbwira ishikanwa kuko yani abakunzi ba Sabaoth Iva nawe nuje ku kazi ukore gusa gutunga cyane n'ikibazo Iva sigaba ikiriri amafaranga none kare birirwa n'inzara lakini hivi saa jiwazi esha sikera bikirata cyaduza no kugura kugira ngo bukubone guys Imana yaradu amplis kashiriye ko sinkigenda n'amaguru agenda n'umuduga je rero kugefisa n'abafana bankunda niyo mpamvu nijaruzi bayiyumvira basige bansengera ngo Sauda ngondo nk'umuduga nini na uronka nzoza kuba oya bon en fait ubwa mbere twa tuzi ko jewe ndavye ubuzima nakuriye sinari nzi yuko nopfa ngiriye mu muduga wiwanje avuga yuko ngo murongore naho ariko Felix undarongora marega nashaje hello guys azigaba ikiriri arakanu gatonya gusa na nifuza yuko ushobora kuduhamo umuco hari amafaranga ashika miliyoni 3 Akes yavuze yuko wasabiye ubufasha ugikora muri Wakala TV abo bantu akaba ari nayo mafaranga wagiye kuguramo parcelle yabo bantu baguha ubufasha ngo uje gufasha abantu bago niko yavuze mu kiganiro cyane ari ikiganiro ari aga television amari micros ninde hariho micros ntumba je navyo nkurikira ntumba ndayibona gusa abafana bandika ama screenshot gusa banyereka yuko ayo mafaranga y'abantu baguha ngo uje gufasha ari waguzemo parcelle ngo ari nayo mafaranga uri kuragaruka kumwishuza none nimba nayaguze parcelle ndayamwishuza gute ariko hari amafaranga wavuze yuko we amafaranga ndira nimba ari amafaranga naguze parcelle yo parcelle bavuga ko nayigurishije ndayimuhawe none ayo mafaranga yagarutse gute muri makire n'ibinyoma oya ayo mafaranga yagarutse gute ukuri nuko ahe none rega uri kurambaza nani nshaka kumenya nanje nenda kwagije kiso magije kibaje siko we twakorana je gukorana premier imagine je muri Wakala TV mvuye muri Isaac TV franchement nta systeme zo muri Wakala TV kandi urana uburyo je nakora we nasanze deja umubosi niwe sheri wawe none wewe waricara muri biro nk'abandi ntiwazugashikira mu cyumba sinshira mu biro nk'abandi tweze ikiganiro sawa ndagushimire cyane ariko icyo nakubwira cyoco icyo kiganiro ntacyo ndabona ndaguha link ndadahushamo link muntu ze muri kino kiganiro none umaze kuvuga ko naguze parcelle nka namwishyuza amplis aranavuga yuko je warije nakujanye kugira ngo ukororinda ni cyamura mubeshira Akes namwe bwe muramubesha murashama kabiki inda wakoroye iri hema ujya mwana yapfuye ibazesha cyabaguteye inda zitatu asante sana sawa reka ndagusabye reka none urankumbura gusa mushaka kuza kunda badukurikirana reka rendangiza sije urandetse ndangiza cyane tubandanye rangiza ikiganiro uko sigaho bikiriri gasha kiririga yes bakunzi ba sabbaothmedia ni Sauda Sherto uko biri kose twavuze ati reka tumurondere kugira ngo uko biri ko dushoye kuronka ukuri kwibiriko biraba kuri mama wiwe n'abasaza biwe hamwe nuwahoze ari umusheri wiwe muririmbyi Akimana Espoir Akeston akaba ari nawe ahagarariye ikinyamakuru Wakala TV muri kano kanya ari muyabira bivanye n'inyifato zidasanzwe muri ko muragena mubona ku rubuga rwa YouTube ndazi yuko mari mukeneye amakuru menshi mu kiringo gitonya gusa narimaze ntariko ndakora hari benshi bansanga inbox bakambwira ati Ivano karuka duraduha amakuru hari ibintu tariko turamenya ubusobanuro line now rero twagarutse kuri tech kugira ngo ko bikoze tuze turabaha amakuru menshi arabantu benshi bariko baraca inbox banyandikira bambaza bajya ba mama batawe hanze muri rya parcelle uburyo bashobora kubafashamo nimero twarazitanze group irahari mushobora kuza kugira ngo dushobe kubafasha ariko kandi tunabibutse neza yuko hariho nundi mugwayi dufise muri Khwakared yavunitse igiti cy'umugongo agwaye n'ikivyimba keneye kuja kwivuza mu Buhindi byose n'ubufasha bukenewe kuri mwebwe mudukurikirana aho muri hose hirya no hino mu makungu fasha nawe warafashijwe kubera ugeze nuko wagize abandi bagufasha MC Iva mutima wa Burundi please shanda kuri subscribe kugira ngo umuronka amakuru meza behind camera ndi kumwe na Pax ineza studio hari ku bwanyu kugira ngo ishobore kubaha amafoto meza ciao ciao Saura ndasa